umunsi mushasha Imana itwongeye kugira ngo umuntu abe umu informaticien ariga. Amena. Kugira ngo umuntu abe umutayere, kugira ngo umuntu abe umushoferi, kugira ngo umuntu abe umusoda, ega no umuntu agomba kuba umusuma, ega no ugomba kuba umurozi, no ugomba kuba umusambanyi. Bwana sedesa ibintu byose byaba bibi byaba byiza uriga, kandi uwiga neza nuwandika kugira ngo ivyo yize azavyibuke mu gihe hageze. Dufise rero amashapitre, ikicigwa citwa kugoroza kazoza kacu kagoramitswe n'abantu. Chapitre ya mbere twize ngo kazoza kawe karagoramikwa bikuvuyeko. Chapitre ya kabiri twiga ngo kazoza baragakevya bakakihako. Gatatu twarize ngo barazivya ibikuzanira umugisha. Kane twiga ngo gutanga ikimazi kubwo gusambura ibicaniro. Gatanu twiga gusambura ibicaniro. Gatandatu twiga ishikanwa y'igicaniro. Indwi twiga ishikanwa y'amaraso. Kuri ayo maraso nyene twimviye ko tutoyigira chapitre imwe, ahubwo tugire chapitre 8 kuko ntibisa. Kuko kuri chapitre y'indwi twize agace ka mbere kitwa ngo bayiha abadayimoni, ishikanwa y'amaraso bayiha abadayimoni. Kabiri ngo batanga abana. Gatatu barabaturira. Kane Imana irabibahanira. Gatanu n'abimana biragiraho barwa bakabijamo kubera kubona amaronko. Twatanze akaruru ka Salomo. Gatandatu no batarindwi sinibuka ni F kuko nagize A B C D E F. F baritangira ibigagwamana ariko Imana nayo yari bikeneye. Nuvuga ko batanga amashikanwa yabo kubigirwamana ariko kandi Imana nayo yari bikeneye. Amena. Witi rero, witi ni 8. Amen, vuga ngo 8. Twiga isezerano rifatiye ku maraso. Amena. Isezerano rifatiye ku maraso. Nanse kubishira muri chapitre y'indwi ngombona ko twobiya chapitre yavyo. Amena. Amena. Chapitre y'umunani isezerano rifatiye ku maraso. Ikintu nobanza kukumenyesha, harabaho amasezerano afatira ku bindi bintu bitandukanye nkuko haba amasezerano afatira ku maraso. Nkuko habaho amasezerano nko ku nzu, murashobora amasezerano n'umufundi mukumvikana ko asiga irangi. Mumvikanye ko asiga irangi ntaza gukora amatara. Sawa? We asiga irangi. Kuko masezeranye gusiga kutavuga irangi. Kubera ari Giswahili ibarabasi. Amena. Mumvikanye n'umufundi nguza kunyimbiri wese ntashaka kuza gusakara amabati kandi mwapatanye kwimbi wese. N'amasezerano y'amaraso niko ameze. Amasezerano y'amaraso arabaho mugabo hakabaho isezerano rifatira ku kintu runaka ku maraso. Amaraso nafata amasezerano yo kuri vyose ariko afata amasezerano kuvyo muba mwagiraniye amasezerano. Ica kabiri ugomba kumenya, isezerano ry'amaraso ntirigarukira hafi. Isezerano ry'ibindi bintu rigarukira hafi. Mumvikanye n'umutayere kwa gushonera impuzu atayigushoneye ntushobora gufata umuhungu wiwe ngo twasezeranye na so ko anshonera ipantaro none so yapfuye atarishonye nawe ucurishona. Kumbure nturavyumva neza.
isezerano ryawe n'ishure ko baguha diplome. Amena. Nushobora kuba warose diplome ngo umuhungu wawe acaza kugumuka ngo papa yiza hanyene mwaramuhaye diplome nanje ni mumpe naho ntaba narize. Bora sana. Nukuvuga ko amasezerano y'ibindi bintu agirwa n'umuntu agashobora kugarukira kuri uwo muntu nyene mwumvikanye bikagarukira ngaho. Amena. Ariko kandi isezerano ry'amaraso ryo nirigarukira ngaho, umuntu wese avuye ku maraso yawe iryo sezerano riramukurikirana kugeza kiretse mugira ubuntu mukaza ku munsi nk'uyu aho tuza kumenagura amasezerano mabi yabaye ku maraso. Isezerano ry'amaraso ryarabaho mu Barundi. Hariho ikintu ndi kuvuga ngo kunywana, coba gisobanura ibintu bibiri. Kunywana bishobora kuba bisobanura abantu gufata umukenke bagashira mu mubindi umwe, ariko kandi byarabaho aho umuntu yashobora kwikeba uwundi akamunywa amaraso nawe akikeba uwundi akamunywa amaraso. Sivyo none? Byaba bisigura ko izo famiye zibiri zibaye imwe kandi cyo bumvikanye ni ntabanduka. Kuva uwo munsi ibintu birahindutse, amasezerano arabaye hagati y'uwo muryango n'uwo wundi. Nukuvuga ko amaraso amaze kwinjirana n'abazokomoka kuri uwo muntu kubgayo maraso, iryo sezerano rirabafata. Reka duhererere ku masezerano ya mbere na mbere yabayeho y'amaraso muri iyi si. Imana imaze kurema Adamu na Eva ibaha kuba mu itongo, bararyoherwa bamererwa neza. Satani nawe acagira ifuhe, arashavura, acarabahenda ngo bakora icyaha. Nuvuga bakora ivy'Imana yari yabujije. Murazi ko icyaha niki ni gukora ivy'Imana itagomba. Sivyo none? Imana yari yamaze kubaburira ati nimwajya kuri iki giti muzopfa nakabuza. Satani nawe azarababesha ngo banyina barababeshe ngo nimuzopfa ariko nimwirire. Bwana sade sana. Bamaze kujya ubwo nyene ubwiza bw'Imana bubavako, batangura kwisanga bari gusa. Ubundi bwo ntacyo bari bambaye atari ubwiza bw'Imana, byatuma umwe adashobora kumenya uwundi ko ari gusa. Ariko bamaze kuva ku bwiza bw'Imana bisanga bari gusa, baca batangura kunyegera. Nubwo bari umugore n'umugabo, banyegera nde muri iryo shamba, muri icyo gihugu cyose, muri iyo si yose baba ari babiri, nta muntu yari kubacunguriya. Ariko Imana yoyo yategereza ko amiza kubagendera uko bugorovye, barumva isoni kuja imbere y'Imana bari gusa. Imana idufashe cyane. Niko Imana yacifata rero igira umugambi mu Itanguriro 3:21. Imana icingira umugambi rero udasanzwe wo kwica igikoko kugira ngo ishobore gukoramwo impuzu zo kugira gute, zo kwambika abo bantu bari basigaye bari gusa. Kuri chapitre 8 agace ka mbere kavuga ngo Imana isesa amaraso y'igitungwa kugira ngo yambike Adamu na Eva. Iryo ribaye isezerano rya mbere ridasanzwe yuko igikoko cyapfuye kugira ngo bo babanze bambare. Imana imaze kubona abana b'abantu bakoze icyaha, ikiriyumvira ati mbega ngirene, kuko irazi amaraso icyari cyo. Turaza kuraba amaraso icyari cyo kubugira gatatu, ariko ubu nyene tubanze turabe ingene Imana yavuye itanga ko abantu bakoze icyaha bashobora gukerera igitungwa. Vuga ngo igitungwa gishesha amaraso, Imana ikabona amaraso, umutima wayo uca ufuka ivyo byaha. Ibuka neza ko amaraso y'ibitungwa yakora igikorwa cyo kufuka ivyaha, ni yakora ibikorwa byo gukuraho ivyaha. Igikuraho ivyaha na amaraso ya Kristo gusa. Amena. Ariko amaraso y'ibitungwa yakora igikorwa cyo gufuka
kuko ikintu gifuse harashobora igihe ukagifukura uvuga ngo gufukura ariko gukuraho urakuraho bikahera biheze bikavaho ariko ufutse abafutse gusa harashobora kugera undi mwanya ugakurako ugasanga cya kintu warondera kiri hahandi. Imana imaze kubana n'umwana w'umuntu yabonye ko idashobora kubandanya inukirwa n'ivyaha. Murazi ko ivyaha binuka imbere y'Imana. Imana ibona ko ari byiza guhindura systemu ikibona atireka kubera amaraso ndasica asigura. Mubarebe turaza kwasoma kuri 17 ica amaraso asigura, ariko muri uno mwanya tuava dusoma mu Baheburayo 9:22 aho tubona ingene Imana yabishiraho ikintu kidasanzwe cyitwa amaraso kugira ngo ibonye ayo maraso ica yibagira canke icifuka ivyaha by'umwana w'umuntu. Imana rero ikibona ngo reka nkore iki kintu cyuko noshiraho amaraso kugira ngo ivyaha by'umwana w'umuntu bifukwe, ariko kubwa Yesu Kristo ataguseseka kwa maraso nta gukurwaho ivyaha. Nukuvuga ubundi bwo amaraso y'ibitungwa ntiyakuraho ivyaha, ahubwo amaraso y'ibitungwa yarafuka ivyaha. Ariko hamaze kubaho guseseka kwa maraso ya Yesu Kristo ivyaha biba birahakuwe. Bwana sifiwe sana. Igihe cyose bakubita Yesu bamukubise ibimoko by'icyo gihe byari bifise akantu kameze nka rame y'ugwembe. Bafata umugozi muremure ufise imigozi 3, vuga ngo 3, hama bakawufata ngaha mugabo ngaho ufise 3, hama bakaca bashirako urwembe rurerure mugabo ruri flexible rushobora kuza ruragira gutya, maze bakubita rimwe bagakwega bakaba batabuye. Bwana sede sana. Ivyo byabaye kugira ngo jewe nkire nawe ukire haseseka amaraso maze ivyaha byacu bihave. Hari umugabo yitwa Pilato yaraza agaciro k'amaraso kandi yaraza amaraso icarico. Igihe bavuga ngo tumubambe ngo mubambe Pilato yaciye agenda azana amazi acara karaba avuga ngo amaraso y'uyu muntu ntaza nkurikirana. Ongo kweli bisigura ko amaraso akurikirana, amaraso asesetse arakurikirana. Mugabo nta kindi kintu turumva gishobora gukurikirana. Amate ntabwo akurikirana, amazi ntabwo akurikirana, na jus na fanta n'amata ntabwo akurikirana, ariko amaraso arakurikirana. Amaraso arakurikirana. Tuzogeraho tuvuga n'ingene amaraso arafise ubwenge. Amaraso aravuga, amaraso arashaka kwiruka agakurikirana. Niyo mpamvu uyu mugabo Pilato yabimenye mbere ya wakati avuga ngo amaraso y'uyu muntu ntaza nkurikirana. Ibuka ko amaraso ya Abeli yari ko aratakamba. Amaraso yatakamba avuga ati mora mana, mora mana, mora. Ijambo ry'Imana ngo amaraso rivuga ngo amaraso ya Abeli ngo yari ko aratakamba, ariko amaraso ya Yesu ngo avuga ibyiza kuruta amaraso ya Abeli. Amen. Amaraso ya Abeli avuga ati mana gwikahini ruhane, mana wankubise aranyica muhane, mana n'abakora nk'ibya Kayini nabo bose bahanwe. Ariko amaraso ya Yesu nayo avuga ibindi, avuga ngo aharigwe, uwatukanye naharigwe, uwivye naharigwe, uwugwaye nakire, uwadenderejwe nagirirwe neza. Amaraso ya Yesu aguma avuga ibyiza ku bugingo bwacu. Amena. Amaraso afise ubwenge, amaraso aravuga. Amena.
kandi nta gishobora kuvuga kitagira ubwenge. Akayabo nikavuga kubera nikagira ubwenge. Imbeba nizivuga kubera zitagira ubwenge. Ariko umuntu avuga kubera afise amaraso, afise ubwenge. Kandi amaraso ariruka agakurikirana, akiruka agakurikirana. Mu maraso buriya harimo byose. Bwana sede sana. Kandi ubugingo bw'umubiri w'umuntu buba mu maraso. Abalewi 17:10 kugeza kuri 14. Muri iyo mirongo 4 ijambo rivuga ngo kuko ubugingo bw'umuntu buri mu maraso yiwe byagarutse inshuro nka 3 canke 4 canke zirenga. Bwana swe sana. Bisigura ko Imana yari kwirasulinya isubiramo ibatahuza. Amaraso rero Imana ivuga ngo ntiyazagira umuntu numwe yanywa. Aba sataniste n'abagenda ikuzimu bo bari yaranja kugira ngo baronke inkomezi z'ikuzimu, babanza kunywa amaraso y'abantu kugira ngo babanze bakore ikintu kibabaza Imana. Bwana sede sana. Kuko barazi ko ubugingo bw'umuntu buba buri mu maraso. Murazi na wa muntu yadushingiye intahe ngako bace bamucumita kuguru, babanza bakuramo igikombe cy'amaraso barakinywa. Nukuvuga ko amaraso harimo ubugingo bw'umuntu, harimo ubuzima bw'umuntu. Kandi ingwara zikomakomeye bazironderera kuko niho haba ari umuntu. Bwana sade sana. Umuntu wese bamukuyemo amaraso barashobora kumucapa canke kumucora canke kumumenya design yiwe biciye mu maraso. Uwakanye ngo ujya mwana ngo sigwanje babahungu batera amada bagaca bacomoka, bamufashe bagapima mu maraso ADN, basanga mu maraso yiwe nayo nako kana kavutse basanga mu maraso ya se wiwe. Mugihe ibiba bivuye mu mupapa bigiye mu mumama, ubiravye nta bitukura by'amaraso birimo. Ariko bishitse hariya haba harimo imajya amaraso, sinzi ingene riba ripima, amaraso arikora. Ukomoka kwa Yohana azafise iriraso rya Yohana. Ukomoka kwa Matayo azafise iriraso rya Matayo. Bwana sade sana. Nico gituma indasago ntibakurasaga kumenyo kuko nta maraso ari kuginyo. Bakurasaga ku mubiri kugira ngo bashiremo ibintu bibi byinjire mu maraso. Nibyamara kwinjira mu maraso bica bibandanya no ku bantu uzogenda uvyara bose. Bisigura ko ubuzima ufise uno musi burafise ikintu cyavuye kuri papa wawe. Kandi notanga ikizamini uzogikorere muhira, uzoza n'inyishu, ariko kandi ntuzuyinyereke. Mugabo ugize amakenga uzoze tuvugane. Uzurabe ingorane zikunze kugaruka mu muryango. Hari ingorane zikunze kugaruka mu muryango wa papa wawe canke wa mama wawe. Kuko abaganga bavuga ngo umwana afise 85% y'amaraso yase, mugabo akagira na 15% y'amaraso ya nyina. Bisigura ko ivyo abanyina navyo bishobora kumukurikirana. Ivyo abase byo ni totale biragukurikirana tro. Bwana sade sana. Bwana sade tena. Amaraso rero Imana iravuga ngo kuko ubugingo bw'umuntu kandi ubugingo bw'ikiriho cyose buri mu maraso yacu. Hajya muri aya maraso niyo haba ari mu bugingo bwawe. Bwana sede sana. Ayo maraso rero yiwawe uno munsi kumbura kuvuvuka ntibigeze bagucandaga, ariko sokuruza wawe ashobora kuba yaratanze amaraso kugira ngo hazobe ikintu runaka. Ndasuye rero yari nk'intangamarara
mbona umenga nogarukira kuri ubu butatu. Ivyo nateguye ni vyinshi cyane turashaka kuvyiga amajedi menshi bigenda bikurikirana, ariko tube tugarukiye kuri ibi bitatu. Bwana asifiwe sana. Amaraso yawe arimo ibindi bintu byagukurikiranye byavuye kuri sokuruza na sekuruza. Ibyo rero umuntu kera rero baragira amasezerano. Ugiye gusaba ikintu ku bapfumu cyangwa kwa shetani nawe arazi ayo masezerano. Kubera menya neza ko Imana ni Imana ishitse amasezerano, kandi Imana ikisezeranye ntabwo igihindura. Amena. Ibuka ko shetani yari afise inkomezi mu ijuru, Imana imukoroye ntabwo yamwatse inkomezi. Niyo mpamvu aguteza kwiba, gusambana, kwanka abantu, agaguteza ibibi, kubera Imana yamurekeranye na za nkomezi. Imana yamuhatse gusa ubwiza, imuhindurira n'ikibanza, mugabo inkomezi yari afise Imana irazimurekera. Ariko natwe ikiduha nyinshi kumurusha, iduha ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Amena. Amaraso rero, amasezerano afatiye ku maraso, abadayimoni nabo barayakurikiza. Amasezerano afatiye ku maraso, Imana nayo irayakurikiza. Tuvuze amasezerano, hari abantu bajejwe ishingwa mu ngiro, mise en application, ishigwa mu ngiro ry'amasezerano. Abo ni bande? N'abamarayika mu ruhande rw'Imana, n'abadayimoni mu ruhande rwa shetani. Habaye amasezerano y'amaraso, buriya ni Imana yarakoze amasezerano y'amaraso. Tuzovyiga ingene yakoze amasezerano y'amaraso, kandi kubgayo maraso y'amasezerano ya mbere twebwe twahavuye turonka inyishu imwe. Imana iza kugira andi masezerano agira kabiri, tuza kuronka indi nyishu igira kabiri, niyo tubayemo. Amena. Abantu rero barashobora kugira amasezerano n'abadayimoni, bakagira amasezerano n'ibinyakuzimu, bakagira amasezerano n'ivyo bintu hariya ku mupfumu. Waja ku mupfumu ati ngomba ko umugabo wanje nkunda, canke sinzi ko arabaja ku bapfumu ngo umugore we wamukunde, sinzi, birashoboka. Akaja ku mupfumu ati mu muti kugira ngo umwama angira umutware, canke inka zanje nize zigere zigabanuka, canke mbe umutunzi. Hariya ku mupfumu acakugira ati reka tukurasage. Hajya mu kukurasaga wibaza ko bashizemwe ibiki? Ni sezerano ry'amaraso mba mugiraniye. Ndababwire abagendanye ibiheko murabizi, je nama nabituriye ku bantu babakijijwe bakabizana tukabiturira. Uvyuguruye nta kiriyo, n'umushatsi, ni inzara, n'agapande k'isiripe, n'utuntu dupfuye na esku twofashiki. Ariko satani wabagomba gusa ko mugiranira amasezerano. Wewe unshire ngaho unyambare nitwa Imana yawe, ico cyonyene. Akacafata utuntu tupfuye nabi n'amabyi yiki agashiramwo, bakakugariraho akakashonerako ukakambarirako. Nibyo barasaga uzurabe, nta bintu byatari. Abagenda ngo bagiye gusaba ngo umuti w'inkomezi, abantu bakunda kubitana ingumi. Hari ukuntu bagenda ku barozi bakabaha imiti ngo yo gukomera kugira ingufu. Bakacafata igufa rya chimpanze, bakafata igufa ry'inguge ngo uzocigira ingufu z'inguge, bakaryotsa, bakahondagura, baronka umunyota, bakaca bakurasaga bakagushiramo. Bisigura ko baguhinduye inguge kuri uwo mwanya. Bwana sade sana. Ugasanga ugiye gusaba umuti wo kurinda, kubera usanzwe uja guhiga, bagafata nk'urushato rw'intare canke rw'ingwe, bakagotsa, bakaca bakurasaga bagashiramo. Mugabo bashiramo
igikomeye si ibyo bashizemo mugabo n'amajambo baba bavuze ati ko yemeye akaduha ububasha ku maraso yiwe kuva uno munsi tumugize ukuntu ku maraso yiwe. Ni ukuvuga n'umwana azovyara azovukana ya maraso. Bwana sade sana. Ni ukuvuga wa muvumo bashizemwo uzokomeza no ku mwana no ku muzukuru no ku muzukuruza no ku ico niki no ku kimyira, abo bose bikagenda bibakurikirana bivanye niki nikosa ryakozwe na sokuruza wawe. Ikindi naco hari kindi gihe babasaba nk'amaraso bakaca bayabika ahantu akabanyegeje ahantu barayimbiye ahantu, ayo maraso aguma akora ibara kuko barayavuze ko amajambo barayimbira barafuka baraheza. Wewe nawe uzusanga na gwaye devoir uzurabe mu muryango wanyu hari ibintu byisubiriza bose cyangwa 80% barongogwa babanje gusambana cyangwa barongora babanje gusambana. 80% ntibaba mu ngo bama bahukana. 80% ni mboregwa zakaruhariwe. 80% bakubita abagore. 80% barongogwa bafite imyaka 40. 80% bapfoda kwije imyaka 60. 80% hari ibintu byisubiriza mu muryango. Ivyo nivyo ngomba kuza guharura urabe ibuso nibu mama wawe urabe ati mbega ni giki cisubiriza kitameze neza. Ico rero nico tuzoza tuje guhonyura no komora no guhondagura no guturira mu izina rya Yesu. Kuko ndiko ndavuga uku urashaka utarabona probleme neza canke arabatangiye kubibona banyaruka kwiyumvira cyane, ushaka kuba utangiye kubona ati kandi rero rusha umuryango hakunze kubika niki, ariko ndagomba ko wiha umwanya urabe neza usuzume neza, kubera probleme y'amaraso ni probleme ikaze. narigeze kubabwira inkuru y'umukobwa umwe, mama wiwe yari umumama yagiye kuvyara kumbe ku bitaro, kuri ivyo bitaro hari muri Amerika hama kuri ivyo bitaro hari abasataniste bahakora. Umumama yabyaye neza niki baca baza kuri mama w'uwo mwana bamubaza bamugira ngo umuganga araza nyene ari umuganga wa vrai atari n'umuganga hakora mugabo umusataniste. Abwira mama wiwe ati urashaka kumpa amaraso y'uyu mwana kuko amaraso ntibayiha. Utegereza gutanga kuko n'ubuzima bwawe ni wowe ufise ububasha ku buzima bwawe, cyangwa umuvyeyi wawe afise ububasha ku buzima bwawe. Nako kana kari kakiri gato kakivuka nta bubasha gafise ko kuvuga canke kwanka, ariko umuvyeyi arashobora gutanga umwana. Murazi ko nabaje kuzimu uzahumba ngo yatanze nyina, yatanze umwana, yatanze abavyeyi, nuko bakubaza ati mbega wo muduha satani nashobora kwiha. Haba hari umuntu agufise ko ububasha ashobora kuvuga ati ndamuguha. Bwana sade sana. Wa mama nawe muganga aja kubwira ati wompa amaraso y'uyu mwana, atarinze gusobanura byinshi uba wibaza ko agiye kuyapima. Cyumugira ati akira. Umuganga acafata amaraso, akana kumbe bakajanye kuzimu. Akana karakura katazi biriko biraba, atangura ishure. Mugabo icyamutangaza mu ishure bazanye ikizamini, wewe yarabona inyishu ngaha pembeni, akabona umuntu aguma amwereka inyishu, kumbe we yibera kuzimu ntabizi. Ahanze haboneka ikibiribiri, mugabo mwe muyibiri kuzimu, abanyakuzimu nibo bariko baramuha inyishu kugeza aho yiga bitamunanira abo wa mbere, nawe agatangara ntagira etude, mugabo byose aguma bimenya. Nari nkuru nimwe baramubwira ikuzimu nta numaraza akamwiyereka ngo turabanyakuzimu, abaho ubwo buzima ari umunyakuzimu atabizi. Ikimenyetso kimwe gusa yarazi nico cyonyene, ibindi byose yabayeho nk'abandi bantu. Hagera igihe aronka diplome, aronse diplome azabona umukobwa umwe araje aramwigize ko bugenzi, nawe yari umukobwa baraba bagenzi. Umunsi uri izina amubwira ati merekeza ngaho imbere. Umugenzi wakubwiye merekeza nibisanzwe,
aramwerekeza ndogo bashika ahantu ikizu kinini, ati reka twinjire muri portail. Sinzi yo mu kuzimu izi yo kwisi. Yinjiye baca barugara, asanga ibintu by'ibisigo n'ibibantu bimeze ukuntu, baca aramwicarika ngaho bamubwira inkuru yose. Ati buriya uri uwacu, ati wowe uri uwacu, ati mama we yaduhaye amaraso, kuva cagiye twagumye tugucungerera kugira ngo uzoze ukore. Bwana sade sana. Baca baramukoresha, nawe kubera tanguvu yaragifise, kubera amaraso bamaze kuyajana, kandi ijambo twagize ko ubugingo bw'umuntu buri mu maraso, baba bamaze kuyajana, nta nguvu yaragifise. Habaye deliverance idasanzwe kugira ngo ava aho hantu. Nukuvuga ko yahavu yarongogwa na kimwe mu bishetani, aza kuba mu gisagara abaho nk'abandi bantu, mugabo ari umugore w'ishetani. Baca bamuha mission yo kuja kubomora amashengero. Bwana sade sana. Hariho systeme yakoze yo mu ishengero, n'igitabo nasomye ariko ashinga intahe iteye ubwoba. Uzi ingene yasambuye ishengero? Ntabyo kwiyumvira. Bavuye bakorana n'undi mugabo, baza mu ishengero, baza kuba abanyamafaranga bakomeye, bagatanga amahera yose akenewe muri eglise, kuburyo atawundi muntu yari akeneye gutanga muri eglise. Bisigura ko atawundi muntu arekure guheza kuronka umugisha. Baba baje kuronka imigisha yanyu mwese. Yesu ashimwe. Ntuzobure gutangira Imana naho yoba n'amahera ngahe warasigaranye, kuko aho nyene niho hari umugisha wawe. Bashake babe bakwija amahera yarakenewe, naho ubufise ikingorongoro ca 10 ubisigaye bikora, vuga ati nanje ngaya niyo nsigaranye, Imana irabona ko ariyo nari nsigaranye, sindayataha nangaya ndayashizeko. Baca bazibira imigisha y'abandi. Ico ni cyambere. Icya kabiri, kubera bitanga muziko hari ama eglise utanze menshi, baca bamugira umukuru mu ishengero, baca babagira abapastori mu ishengero bataza baribo. Heze gato baca bavuga ngo amasengesho akorera kuri eglise buri abantu ntibayitabira cyane kubera kuri eglise ari kure. Pastor mukuru, reka amasengesho aberi wanje, kandi umwe pastor avuze ati amasengesho aberi wiwe no pro. Baca bayahindurira kuri uwo mpastori. Mission kwa gusambura iyo eglise. Eglise buriya kwisambura ntibaza n'amabuye cyangwa amagrenade ngo barasambuye, baza systematiquement babateguye ikintu cyose bakarabaho baca. Bamaze amasengesho amaze guhimukira iwabo, eglise yose yari isigaye ikondorera ngaho, kuko n'amasengesho y'iki VIP muheza gusenga mukaca munywa amata y'injya kila kitu, nta wose bayo masengesho uravyumva, no gutaha wose bakaca muhitike, uravyumva ko atawosiba amasengesho. Baca batangura kuza baravugishwa mu ndimi. Nukuvuga ariko avuga ati indimi twavuga zari zo gukupa indimi za vrai. Uvugishwa mu ndimi za vrai nabo bakaca bavuga za zindi zigakata za zindi za vrai. Orubobo baba ariko barakomunikana na kuzimu. Abadaimoni rero akaba buzura ngaho mugatambana n'abadaimoni ibintu byose, mu mukibaza ngo muri kumwe n'Imana, kumbe muri kumwe n'abadaimoni. Batangura kuzana ama condition yimwemu mukabagoye cyane. Umuntu afise dukamamiri twatobotse ntinjire mu masengesho, umuntu ntinjire mu masengesho, umuntu ntinjire, ukumva umenga n'ivyimwemu umuntu atashoboye ntinjire mu masengesho. Bakicaza barabatuka, murabona mabe, umuntu akacashavura ati mbere ndabivuyemo murabone, nce nigira mu kwindi eglise uyaragiye 2 3 4 5. Pastor mukuru ati none ko abantu baheza tireka zijya ni miguruka, ajya ni miguruka, reka abakristo bavre naba basigaye bahonda kamwe kamwe kugiza ishingiro ryo sirihera, barugara ni gufuri barataha. Uyo mama ariko aricuza ku kibi yakoze, mu nyuma yavu yaronka gakiza. Amena, 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 amena. Yaratangajwe n'ubushobozi buri mu maraso ya Kristo, kubera igihe yaronsa gakiza ya shetani yari yamurongoye byarayinanira kwinjira mu nzu, igashika kuri portail ikavuga ati urashaka kunyemerera kwinjira, ku muryango bikanga ati ndanse mu izina rya Yesu, bikanga ko ishobora kwinjira. Amena. Buriya dufise ingomezi nini cyane.
amena. Sasa amaraso ari muri famiye, amaraso yatanzwe muri famiye ari ahantu kandi ariko aravuga, ariko avuga ngo ntazarongogwe kuko niko byavuzwe kuri ajya amaraso. Ndaguhaye amaraso cyangwa ati mpa amaraso hama ndaguha ibi mugabo nawe abi wawe nibaze barongogwe. Amaraso aguma avuga ati ntazarongogwe, amaraso aguma avuga ati ntazatera imbere, aguma avuga ati ntazegera aba muri etage, ntazigera gura imodoka. Ugasanga bona sedesa uraronka amahera ariko kugira ngo uzotera imbere bikanga. Hari amaraso ariko aravuga. Hari abantu bazi kujya ukajya umuceri kugeza aho ushaka n'ibiharage byabyo, ukajya inyama ugashira ko sinzi niki, kandi mugabo kugira ngo urenge ngaha bikanga, ukaga muri wa wundi nyine ukagerageza kuzoduga ibiro byongerekane na 2 bikanga. Hari amaraso ariko avuga ati ntazabyibuhe. Bano sadesana navuze ni nkuko amakonvansiyo yandi cyangwa amakontra yandi cyangwa amasezerano yandi aba mukumvikana ati nkorera amatara, akora amatara gusa ntaza kuvuza umuziki, sawa? Ukavuga ati nzga unyimbiri wese yimbi wese gusa ntaza gusasa ku gitanda kuko nibijyana na nivyo biza gukora ivyo byavuganye. Arashobora kuba bavuze ati mu muryango ntihaze habe umuntu numwe aheze ishuri, curaba bagarukira mu wakangaye cyangwa ntihazagira uja muri kaminuza uwize menshi agarukira muri secondaire akaronka ka diplome akaryoherwa agatesa akitahira bya kaminuza ntumubaze. Kubera iki? Kuko hari amaraso ariko aravuga. Bwana sedesana kandi amaraso abafise inkomezi nyinshi cyane. Nababwiye umukobwa yaje iwanje hamangira ndamuzimane ngomba kumuzimana amata, ambye ati buriya sinarimenyereye amata kuko ndi warumenyereye iki? Ati tumenyereye kunywa amaraso y'abantu, nibwo bwari ubuzima bwiwe. Bwana sedesana amaraso afise inkomezi, ariko nubwo afise inkomezi hari yandi maraso arusha ayo maraso yose. Amena. Amaraso avuga ibyiza ku buzima bwacu. Buriya kubera tutari bwamenye amaraso kwavuga, tutari bwamenye ibi bintu bijyanye n'amaraso, niyo mpamvu hari ibintu wabamwo ukabona umengana ubuzima busanzwe. Kuko ubugombe bw'Imana ni bwiza, kuko ivyimvira tuyumvira ko ari byiza by'amahoro. Sasa mu masengesho yawe nurigera uvuga ubwira Imana icyo wifuza wewe, kubera hari amaraso ari yaguma kuzibira. Bwana sedesana kuko ivyimvira Imana tugomba ko ari byiza, ariko cyuvuga ati Imana hari cyo nanje nifuza Mana ko nkorera muri bya byiza wapanze, je nifuza kuza kungirira ibi. Hari umugani mu Giswahili uvuga ngo kazi ya Mungu haina makosa. Sasa wamenyera ngo kazi ya Mungu haina makosa, ingorane zose zikakuza ku mutwe ngo kazi ya Mungu haina makosa. Kuko mu maraso hari amaraso ariko aravuga ati agira ivyago, agira ivyago. Nimba havuzwe ngo agira ivyago ntibitomora ngo ni ivyaye, utuvyago twose tuzi wawe. Canke abura amachance ugahura na mustaneri cyangwa guverineri warukeneye awutereka ka kioske kawe kandi niwe yarabifitiye uburenganzira, mukayaga ibindi ukibagira kumubwira kukene gushaka kioske. Yagiye na telefone yajimije ukacuvyibuka, kandi niyo okaziyo imwe yonyene yaraguhaye nimuzosubira guhura. Kubera iki? Amaraso ariko aravuga ati ntazaronke chance nimwe. Urashobora guhura na okaziyo nziza ariko ukabura icyo uvuga, ukabura icyo ukora, kubera ya machance yawe bayateruye bayashira pembeni. Amaraso aravuga. Kubwa amaraso hari abandi babayeho ubuzima bwawe. Uzi gituma barashobora gufata ubuzima bwawe bakabufata kuko ubuzima buri mu maraso, bakabuha undi muntu, we nawe ukabaho ubuzima bw'undi muntu. Urazi ko hari abantu bajya ku bapfumu bakaronka ubwenge bwo kwishura, mu gihe tuzi ko ubwenge buremwa n'Imana. Satani ntafise ububasha bwo gukuraho ivyo Imana yatanze,
ariko afise ubasha bwo kubutransfera agafata ivyuya akabishira kuri uyu. Ugasanga umuntu asiga afise ubwenge mu ishure, wewe ukabosa ukaboroka ugaye ugashira amazi mu maguru, bambe ukaraza ibirenge mu ibase y'amazi, wazinduka waja ku ishure byose ukavyibagira ugeze ku muryango. Wewe yagera kwiga ukazubona gusa ivyo bataza kubaza, akaba ivyo uza kwiga ibyo baza kubaza akaba ivyo wibwira ngo ntibaza kuba iki naca aza kubaza, ukagisimba kandi nico baza kubaza kubera amaraso yawe yavuze ati ntazamenye. Bwana sade sana. Ariko hari amaraso avuga ivyiza. Amena. Hari amaraso avuga ivyiza kuruta amaraso ya Abeli. Hari abantu bitwa abaero batanga amaraso kubw'igihugu cyabo. Ajya amaraso aba ariko aravuga kubw'igihugu, kandi ibyo avuga bishobora kuba ari byiza ku gihugu cyangwa bikaba ari bibi. Bwana sade sana. Ariko hari amaraso ya Yesu yatanzwe ku bwacu, aguma avuga ibyiza uko bukeye uko bwije. Amena. Amaraso avuga ngo zurabivuga byo amaraso ariko aravuga. Amena. Uvuga ati Yesu ndazi ko amaraso yawe ariko avuga ngo ndongiki mbehuku utangure kubyatura. Amena. Utangure kubaho ubuzima bwawe mu masengesho, ufata ubuzima bwawe buzane mu izina rya Yesu. Ndagarukanya amahera yanje mu izina rya Yesu, ndagarukanya umugore wanje mu izina rya Yesu, ndagarukanya umugabo wanje mu izina rya Yesu, ndagarukanya abana banje mu izina rya Yesu, ndagarukanya abavyeyi banje. Ndakubwije ukuri, amasengesho arafisha ububasha bwo kugarukana umuvyeyi. Umuntu ashaka gutwara umuvyeyi wawe, umuvyeyi wawe yakuvyaye mu gishingo cyo kurira wewe minerval akayirira uwundi, wakakwima minerval agahitongo murundi wakayikwima. Bwana sade sana. Ariko dufise ububasha bwo kugarukana nabo bavyeyi tukabazana. Amena. Amena. Ibyawe barashobora kubitwara ariko kandi urashobora kubigarukana. Amena. Turagaruza mu izina rya Yesu. Sante yawe barashobora kwitwara ariko turashobora kuyigarukana mu izina rya Yesu. Ibintu byawe barashobora kubitwara ariko urashobora kubigarukana mu izina rya Yesu. Uziko bashaka gutera imwe muri kudashaka kwiga, ukuvumenga ni wo kwiga, abandi bariko bariga batera imbere kandi mufise imyaka imwe nawe ukaguma ngaho uryoherwa gusa ubuzima umwaka ukarengana, ukibaza ngo ni kawaida. Uzoza gushita kugeza kuri 60 utagishoye kuja ku ishuri, hamugatangura kuregreta utakigira amenyo, uvuga ngo ngo mbege naka ariko ariga je narindihe wari urihe nyine bari baragutwaye ishuri ryawe. Ukazubona kandi gahungu agakobwa kara kajuju exposant n mu ishuri, ugasanga kabandanya kavansa mu ishuri kagucaka se bonjour ça va bien, kakabandanya kariko kigira ku bwenge bwawe. Garuza mu izina rya Yesu. Ishure ryawe rigaruka mu izina rya Yesu. Imuzu zawe zigaruka mu izina rya Yesu. Ibyawe bigaruka mu izina rya Yesu. Amagara meza agaruka mu izina rya Yesu. Umutahe wawe ugaruka mu izina rya Yesu. Inyungu yawe igaruka mu izina rya Yesu. Ababyeyi bawe bagaruka mu izina rya Yesu. Abavukanyi bagaruka mu izina rya Yesu. Umugabo agaruka mu izina rya Yesu. Umugore agaruka mu izina rya Yesu. Akanoti kagaruka mu izina rya Yesu. Inzu yawe nziza igaruke mu izina rya Yesu. Nziza igaruke mu izina rya Yesu. Amen. Kusamara none hamagaza izane garukana igeze nga. Kwa nini unakubali kuishi copy ya maisha yako? Lazima uishi maisha yako original. Amena. Amena. Baraka
baragarukana, abavyange babikunde baragarukana. Amaraso yagiye tutabizi, yagiye utaravuka, yagiye kumbura ku mpamvu izi, aragaruka mu izina